nimugibona ko big mino misero hari bitamo byinshi byagiye biraba habanyi kwa Vishu habanyi kwa Kidumu abatari bake turazi uko mutegereje kumviza feedback canke kumenya ukuntu vyagenze udusha twabayemwo n'ibindi vyagiye birakurikirana nibaza ko big twosha duhere hari Dore kwa Vishulo mukayo live music ona ko vyane hari kabisa ko bikoze neza ko bamubizi iminsi live video zimeze neza cyane gose kabisa no muntu ujyanye muri live ntasubirwa muri live no muntu kabisa live video ubona ati ko aba yaziteguriye bikwiye yasizemwo ingufu nyinshi aba yasizemwo kandi na ndavuga na kapeso nyinshi bayakoze ugasaba bimeze fushe sana kwa Vishu ari anye ku mutwenzi cyagitambwe dasanzwe ubona ko cyagitera mubona ko kitabye nantu beshi cyane hari ku munsi wino weekend ona atumire bari mu cyo giteramo ndagusoma ngumvirize neza yari ikete album launch ku mutwenzi MB data butoye Moise Emery sana Emery boy gusto hariho kandi Estani hariho Arafo the Rain Code hariho kandi Rinoji ku mutwenzi kwinjira zari bihumbi 10 asanzwe VIP 30 MC Ami Prodi MC Macha yari ibereye aho kandi na live band ari buja ni band yo kumutoza nyine kwitake imwe yukwezi kw'icumi na 2024 igihe cy'isaha 12 n'igitaramo cyari support ko gitangwe mugabo cyageye gutanga igihe cy'isaha 2 zirenga gato bivaye nuko yazi ko mu amasaha y'abarundi birazwi uyazi neza cyane atuma bumvise rero igitaramo yuko kabisa imyitego y'imyinshi abarose abantu bagiye batandukanye barujuje abantu kabisa abane ko bagiye baronka nama PNC gatatu kandi gatatu bagiye bashigikiye nubwo atari kuri atari kuri program zo kuririmba bagiye kubashigikira ndavuga ba Kidumu bagiye gushigikira n'umugabo Vishulo aho kandi muri yo ikete album rwa ndabibutsa ni album yazige kiri cyo cyategurwa hafu mwakurenga iki yategurwa ni indirimbo zirimo indirimbo shika 200 indirimbo zishika 200 hari yambezwa ikete ya kabiri Angelina zishaka kuko ari gatatu Sandra ari kumwe na Kingorongoro hariho Budiwa hariho aga Safari featuring Stanish hariho gatandatu yaratomboye hariho gatumviza kabiti ni bon habona hariho kandi yaratomboye hariho yindwi diaspora kumwe na hari anyo wizi y'umuntu no problem yicine round table kumwe na Arafo the Rain Code akabade aso na video yayo y'icumi ni abateka mutwe y'icumi muri Sweet Love kumwe na Madibada Classic y'icumi Dufiki cumi kabiri Dunia featuring We Love Muzika yose n'usangi cumi gatatu waravutse cumi ndwi Bado kumwe na Melissa cumi nani Mana Dusenga cumi n'icenda Swears featuring Anovich cumi na by the way ubabare featuring MB data cumi n'icenda ndiki 20 genda nuko rero ndibo ziri top 10 bameze donza ndibo 20 za Vishulo bamwe ko zakozwe bisana mastering hariho Emery Pro hariho Washington Magic hariho Clement muri Kina Music hariho Element hariho Elise de Kira kwa muri ya Vishu nyene hariho I Logos hariho Zeus hariho Zack Classic muri ya Liberia The Fighter Production abona yuko rero kandi ndameshe yuko izi ndirimbo zari muri top 10 hari ibindi bikavugisha bagiye atandukanye ndaho si yindi ni indirimbo yo muririmbyi ndavuga Vishu ariko kumwe na Novich abona yuko no mugabo yitwa Dolla Bruce no muririmbyi wa nyuma yasha gusinya muri management ya The Fighter Production abona yuko Dolla Bruce yagize ati jewe ndibwe indirimbo ati ngufuza je ni jewe amajambo ni jewe imisai ni jewe umwanya wanje ni jewe ariko Novich araje bamuheje indirimbo sema kujya nyene copy and paste haba muri ndava mu kuririmba bijya nyene lyrics zijya nyene sound kujya nyene melody kujya nyene ndewe yagiye kuri beat ibintu byose kujya nyene ati rero jewe no kwindabaye cyane gose yoni Dolla Bruce yakashikiza umwaro wiwe aho wari uhagaze kuvye kino ndirimbo yibona iko kuri The Fighter Production mwe na Vishu nta ntibagico ishikirije akandi Novich ubwe ntagica ashikirije kitunamisha n'ucoco mugizo ndibo jina ziyumviye ubwi wanje ukumva neza kabisa yuko copy and paste yabaye ku ndirimbo Stress ya Novich kumwe na Vishu Love ku munsi wejo nzavugiza indirimbo Stress na ya Vishu ariko na Novich twavugiza indirimbo ya Stress ya Novich ya Vishu ariko na Dolla Bruce yari featuring by the way ariko acha mu kwa Dolla Bruce bishiramwo
ndavuga uno mugabo Anovic kandi aributsa kandi abanije bari muri none hano hantu urisi yego nivyo iri ya 17 nine igiri ya 17 neko ndahigana nayibutse higiki stress iyo stress ya Anovic kumwe na vichou iremwo ariko kandi ni ikete album ubona yuko abagiye gushigikira ndavuga vichou kiretse gusa Linoji wenyene gusa abandi bose bakonye collab muri no ndavuga muri no album yiwe bose bakonye collab ya Emery arimo muri album Mbita arimo muri album Mane Boy arimo muri album Extanisha arimo Arafro arimo ariko Linoji niwe nyatari gusa muri album maybe ngeko babonye ati imirimbi ya Linoji na vichou iragoye aho yohurira ntati naho yohurira bica birangira habaye ikibazo kidasanzwe kabisa ubona yuko yidoga ari myinshi cyane nuva kwa vichou